turanezerejwe no kuza kwifatanya namwe kuri uyu munsi mukuru udasanzwe wa yubile y'iyi seminare nkuru ya Burasira. No mu buzima bw'umuntu aratangura imyaka ya mbere yo kuregwa, akagira imyaka yo gukora ibimuteza imbere mu buzima bwiwe, ariko yamaze gushika ku myaka 50 aratangura kwirimbura ngo arabe ivyamwa yamye, araraba umwimbu kuko abahageze gutangura kurya umwimbu. Iyo asanze imyaka 50 yaheze atacararonka, akeshi aja mu mwiheburo kuko akwije imyaka 60 hoho ntaco abagishobora gukora kindi gishasha. Nico gituma iyo kwije imyaka 75 urashimira Imana ihakugejeje, ukongera ugaca urimbura ingene ugiye kuba mu mwimbu wimbuye muri iyo myaka yose. Iyo usaza ataco wimbuye urihebura, mbere utangura kubona ko ukwiye gushengera ibukama. Mu buzima ishirahamwe ntiripfa, abari muri iryo bararengana mugaryo rikagumaho kuko abandi baguma bavyuka. Uyu munsi rero yubile yi seminare ni gihe naco nyene cyo kwirimbura kugira ngo turabe ivyamwa seminari nkuru y'Iburasira yamye. Rero ndazi neza ko iyi seminari nkuru ya Burasira yaraciye mu bihe bigoye n'ibihe byoroshe. Uno munsi duhiriwe ko ikwije imyaka iri mu bihe by'umunezero. Twoca turema rero kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ko hariho igihe c'amagorwa n'igihe c'amahirwe, hariho igihe c'umunezero n'igihe c'amaganya, hariho igihe cyo gutwenga n'igihe cyo kurira. None rero duhimbaza Imana yacu kuko uyu munsi ushitse turi mu gihe c'umunezero, mu gihe tutari mu maganya. Ibihe iyi seminari yaciyemwo turazi yuko nayo nyene ivyashikiye igihugu vyayishikiye, ndetse hariho n'abayizemwo nabo vyahitanye, canke n'abayizemwo nabo babigizemwo uruhara. Uno munsi n'igihe rero cyo gusabana ikigongwe, tugaca turaba imbere kuko inyuma niho tuzingamika. Mwebwe abihebeye Imana hari igikorwa gikomeye mujejwe cyo kukabura wa mutima w'Imana uri muri twebwe, mutawukabuye ngo tumenye ico turi. Uwo mutima Imana yoca yigira, kuko iyo umuntu agenzwa n'ibicumuro gusa, agenzwa no gukora inabi, umutima w'Imana ntushobora kumugumamwo, urigira agasigara ikibiribiri gusa, ni babande tuvuga ngo yapfuye agenda. None rero mwebwe mujejwe gukabura imitima yacu, mutwigishe twese tumenye ico twaremewe, tumenye ico Imana idushakako. Naco narabonye nta kindi nuko twoshishikara irema ryamaho nk'uko igitabo ca mwene Siraki kibivuga. Tudashoboye guhindura iyi si, tubandanye irema ryamaho, naho nyene ntaco Imana izo yaraturemeye. Mwene iki gihe nico umuntu acaraba ati mbega kuva ndemwa ni igiki ndakora gituma gihindura iyi si. Asaza atacarakora agacavuga mpindure ejo. Nico gituma ngaha tuhazeye vyinshi, tuhazeye ababitahuye neza bakamenya umutima w'umuntu. None rero turifuza yuko nihaba hari haho twashaye muri kahise, ubu uwahaciye wese yoca yikebuka, uwo bucasohora nawe akabaje kutugirira akamaro mu gihugu. Turifuza yuko ahari amaparuwasi hose twobona abantu bahari, ari abantu bari ku rutonde, ari abantu bari ku bikorwa, ari abantu bariko barahindura ubu Burundi. Uburundi bwaramaze kugira imbono kazoza y'igihugu, aho dushaka ko mu 2060 Uburundi kizoba ari igihugu giteye imbere kandi ivyangombwa byose bikenewe. Imana arabiduhaye, hasigaye ko tubihingura, tubihindure bibe vyiza. None rero aho bukera turakabakaba imyaka 100 iyi seminare ibayeho. Uko turi ngaha ndifuza ko tuzoba tuhari twese
mu myaka 25 iza sikure ni hirya yeje. Rero aho bukera ko twihaye ikiringo tuvuga ngo mu 2060, reka ahubwo tuve ngaha tuvuze tuti bijya dushaka mu 2060 tuze duhimbaze yubire y'imyaka 100, twese turi ngaha tugira umunsi mukuru tuti twari twabivuze ko tuzoba turi mu gihugu giteye imbere. Ngaha turi tuze tubone hadasuku, tuze tubone hose hasa neza, ndetse ngaha nkengurukire abarezi bo ngaha kuko batanga akarorero keshi. Ngaha murigisha ivy'umutima, mukigisha n'ibijanye n'ubuzima, mugatanga n'akarorero. Aha naje mparaza kuhigira. Aha hari ubworozi, niho tuza kwigira ingene borora kijambere. Hari uburimyi bwa kijambere, niho tuvyigira. Hari amahingurira hingura ivyarimwe. Turifuza rero ko umusaseredoti wese azoyaciye ngaha paruwasi azoshikako, azoshika ahagira nk'iburasira, kuko niho hari akarorero, hari vyose, ntawovuga ngo ntaco yahigiye kuko mwebwe mwiga mubibona. Aho bukera rero mukaja mu maparuwasi atandukanye, genda mubishikaneho abene gihugu bace babigirako, tuze dusanga igihugu cacu carateye imbere. None rero reka ndangize subira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru wa twese, umunsi mukuru ndetse w'igihugu cyose, kuko iyi seminare yaramuriye Uburundi bwose, haba mu bijanye na politike harimwe abarimwe bayiciyemwo, haba mu bijanye n'imitima, aha ni benshi bahaciye. Imana ibahezagire mwese rero, murakoze.